Mu gice giheruka twavuze ibimenyetso bishobora kukwereka ko urugo rwawe ruri mu kaga. Twabonye ko urugo rudasenyuka ku munsi umwe, rusenyuka buhoro buhoro. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: kubera iki abantu benshi babona ibi bimenyetso ariko bagaceceka? Kubera iki umuntu ashobora kubona ko ibintu bitagenda neza mu rugo rwiwe ariko ntakore ikintu ngo abikosore? Uyu munsi turaza kuvuga ku mpamvu zimwe zikomeye zituma abantu birengagiza ibimenyetso vy'ingaruka mu rugo. Kandi nimba wumva hari imwe muri izi iri kukwereka mu buzima bwawe bw'urugo ko hari ikitagenda, si igihe co kwiyita nabi, si igihe co kwiyanka, ni igihe co guhaguruka no gufata ingingo nshasha. Reka turabire hamwe impamvu ya mbere ituma abantu birengagiza ibimenyetso ni ubwibone. Ubwibone ni ikintu kibangamira cane umubano w'abantu kandi kirashobora gusambura urugo buhoro buhoro. Hari abantu bavuga bati si jewe mfise ikibazo, si je kibazo, niwe ategerezwa guhinduka, niwe atankunda neza. Ariko ukuri nuku, mu rugo abantu babiri nibo bubaka urugo bagacika umwe. Iyo hari ikibazo kenshi kiba gifise uruhara ku mpande zose. Ubwibone butuma umuntu adashaka kwemera amakosa yiwe. Hari abantu bashobora kumara imyaka myinshi mu ndyane kuko atanumwe ashaka guca bugufi. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya ritwigisha ko Imana igwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Muri Yakobo 4:6, iyo umuntu yicishije bugufi arashobora gusaba imbabazi, arashobora kwemera amakosa, arashobora gutangura kurondera umuti w'ikibazo. Ariko iyo ubwibone buri hagati, abantu bagwana kugira batsinde impari aho kugwana kugira bakize urugo. Rimwe na rimwe gutsinda mu rugo si ugutsinda impari, ni ugukiza umubano. Impamvu ya kabiri: gutinya ibiganiro bikomeye. Impamvu ya kabiri ni ugutinya ibiganiro bikomeye. Hari abubakanye benshi babona ikibazo ariko bagahitamwo kucirengagiza, bavuga bati reka ntumbaze, reka ntimuvuge, reka ibintu bigume uko biri. Yamara ikibazo ni iki: ibibazo bitavuzwe ntibipfa, birakura. Iyo ikibazo kitavuzwe kirakura mu mutima, kiratera umubabaro, kiratera intambamyi hagati y'abantu. Hari aho abantu bashika bagatangura kwibaza bati mbega koko turacari abubakanye? Ijambo ry'Imana ritwigisha kuvugana ukuri. Muri Bibiliya handitswe ngo muvugane ukuri umwe n'uwundi. Kuvugana ukuri bisigura kuvugana mu cubahiro, mu rukundo, kandi mufise intumbero yo gukosora ikibazo. Impamvu ya gatatu ni ukwibesha ko igihe kizokosora vyose. Hari abantu bavuga bati bizohera, ni igihe kibi gusa, igihe kizobikosora. Ariko kuri nuku, igihe ntigikiza ikibazo kitavuwe. Iyo ikibazo kitakemuwe, igihe gishobora kuguma gishira intambamyi hagati y'abubakanye. Bamwe bagatangura bakundana cane, bavuga kandi banasangira vyose, ariko buhoro buhoro ibiganiro biragabanuka, urukundo ruragabanuka, intambamyi zigatangura kwiyongera. N'igihe kinini kirashobora gutuma
abantu baba mu nzu imwe ariko mu mitima yabo baratandukanye. Ni igihe kinini kirashobora gutuma abantu baba mu nzu imwe ariko mu mitima yabo baratandukanye. Reka ndakubaze, mbega muri izi mpamvu tumaze kuvuga, ni iyihe wumva ishobora kuba iri kugira ingaruka ku rugo rwawe? Andika muri commentaire uti ndiko ndiga. Tubandanye n'impamvu ya kane, ni guhunga ukuri. Hari abantu babona ibimenyetso ariko bagahitamwo guhunga ukuri, bakavuga bati ni stress gusa, ni ibibazo by'akazi, ni ibibazo by'igihe gito. Yamara mu mutima wabo barazi ko hari ikibazo gikomeye mu rugo rwabo. Guhunga ukuri ntibikiza ikibazo. Rimwe na rimwe gukira bitangura igihe umuntu yemeye ukuri. Iyo wemeye uti ego hari ikibazo mu rugo rwacu, niho ushobora gutangura kurondera umuti. Impamvu ya gatanu ni kutagira Imana hagati yanyu. Impamvu ya nyuma ari ikomeye ni kubura Imana hagati y'urugo rwanyu. Urugo rufise Imana au centre rufise fondation ikomeye. Iyo Imana iri hagati, abantu bariga kubabarirana, bariga guca bugufi, bariga gukunda n'igihe ibintu bigoye. Muri Bibiliya haranditswe mu Bikorinto ba mbere igice cya 13 ngo urukundo rurihangana, rugira neza, n'ibindi ntigwibona kandi ntigwihorera. Iyo urugo rutagira fondation spirituelle, ukwikunda niko gutegeka. Narabivuze muri podcast iheruka. Ariko iyo Imana iri hagati, abantu barashobora gusubira hamwe n'igihe ibintu byari bigoye. Iyo turavize impamvu zose, turabona ko kenshi ibibazo by'urugo bidatangura bikomeye, bitangura buhoro buhoro, mu bintu bito, mu guceceka, mu bwibone canke mu gutinya kuvuga ukuri. Ariko hari inkuru nziza ngufitiye. Naho urugo rwawe rwoba ruri mu bibazo bikomeye, ntibisigura ko byarangiye. Hari ingingo ushobora gufata uyu munsi zigatuma ibintu bitangura guhinduka. Mu gice gikurikira ku munsi wa gatatu tuzobabwira ku ngingo zifadika umuntu ashobora gufata kugira asubire kubaka urugo ruriko rurasenyuka. Kuko niyo ibintu byaba byarasambutse, Imana ishobora gusubira kuvyubaka gushasha. Ni Imana y'akandi karyo. Ukaba ukeneye ubufasha cyangwa impanuro, wotwandikira. Nimba iyi nyigisho ikoze ku mutima wawe uyu munsi, ntuceceke. Andika muri commentaire uti ndahagurutse kubaka urugo rwanje. Ni engagement igufasha guhora wibuka. Ivyo bizotuma n'abandi babona ko hari abantu benshi bifuza ingo zikomeye. Kandi nimba ushaka ko dukomezanya izi nyigisho zo kubaka ingo zishingiye ku Mana, ndagusavye ukore subscribe kuri Femi TV, usharinge iyi video ku muntu umwe ashobora kuba yikeneye uyu munsi, kandi ntiwibagire kugira like. God bless you.